guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingene ishirahamwe Mutuelle ryonagura ivuzwa ry'abanywanyi baryo nico cahuje iryo shirahamwe n'abo basanzwe bakorana, hakabamwo abaganga, abajejwe intwaro n'abandi. Ibitari bike ngo biramaze kurangurwa nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe. Ivyo navyo ni nko gushira mu buryo bwa none ikarata yo kwivurizako, kongereza imiti n'ibindi. Nayo umushikiranganje ajejwe agateka kazina muntu imbere Sabushimike yuguruje icese iyo nama agakeza iryo shirahamwe ku ntambwe riko riratera na cane mu gukoresha ubuhinga bwa none, agasaba iryo shirahamwe kubandanya gushira mu ngiro ivyo yiyemeje na rya leta y'u Burundi ishira imbere kuvuza neza umwene gihugu. Bimwe rero mu bibazo vyashikirijwe n'abitavye iyo nama nibijanye n'ikena ry'imiti ku mafarumasi ya Mutuelle, abakozi ba Mutuelle badafata neza ababitura n'ibindi. Aha umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Mutuelle aratanga umuco. Twarigishije abo kumagishe turahamagara umuhinga wo muri université kugira abigishe technique d'accueil na consultation non violente, ndetse n'ubu hariho bimwe twandika azoguma abona imbere yiwe kimwagiriza yibuka uko ategerezwa kwitwara. Nuko byaratevye yuko tubibahango, ariko byaramaze gusohoka. Umwe wese azoba abona imbere yiwe ati jewe nk'umukozi wa Mutuelle njejwe kukwakira gutya na gutya. Ariko natwe twarashize muti nawe we munywanyi wa Mutuelle umenye yuko nawe hari ibigufata, ariko ntituhakana yuko abanywanyi abakozi ba Mutuelle hariho abo bavuga yuko bakira nabi. Burya nibishika hari abantu babuntu, nico gituma bari ngaha. Burya nabo bari ngaha kugira bavyumve, sivyo gayene? Nibaza yuko twanabatumiye mwebwe musanzwe muri mu magishe mu maofisine ya Mutuelle kugira ngo mubandanye mwumva imyidogo ya no partenaire. Aha turi muri partenariat nico gituma tuza kugira ngo tuganire. Ico tubamenyesheje nuko mu byo twahereyeko kandi twagize code d'éthique et de déontologie propre à Mutuelle. Ni ukuvuga hamwe dutuhura tuti umukozi wa Mutuelle yigenjeje kuno kuko uri mu bwarimu n'uri muri assurance maladie sico kimwe, hari ibimufata. Ico rero na conseil d'administration yaracemeje kiri ngaho barakizi ni mukiziga yewe. Ico twababwira nuko uwo twumvise yitwara nabi turamuhana, kandi ko musubiye no kubitubwira reka turabire hamwe n'ingene nizo procedure twora ingene abantu batagangarana ngabo kandi bagwaye. Nayo ibisigaye twarabwiye kumagishe yuko botegeza kumenya ingene bitwara. Twararondeye ingene tugwiza imiti dukoranye nabo dusanzwe dukorana abantu bo muri Kamembe. Ubu rero umuti uriho muri Mutuelle. Niyaba habuze umuti umwe, ni hamwe umuntu agwaye umubwiye ko uyo muti utahari aca yumva umenga ni isi muguyeko, ariko ni nka kurya naho uja mu yindi farmasi yose prive ushobora kubura uwo muti. Kanatsinda Mutuelle irafise farmasi partenaire, naho babuze umuti umwe ubu ushobora kuronka muri farmasi partenaire. Nayo kubashikirije ko hari abanywanyi ba Mutuelle bari no mu yandi mashirahamwe bivurizamwo bidoga ko iryo shirahamwe ritabatunganiriza neza. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe abahamagarira ariho kurihurumbira nabo kwikubita agashi, kuko ngo hari ivyo basabwa badatunganya. Aho agatanga karorero nk'amadeni y'umurengera amashirahamwe atandukanye afitiye iryo shirahamwe Mutuelle, ivyo ngo bigatuma ibikorwa bitagenda neza. Aha urongoye ishirahamwe Mutuelle akamenyesha mbere ko hazogeraho bafata ingingo yo guhagarika kuvuza abatariha, kuko ngo baba ariko barajya imitsi abariha. Vy'ukuri ni abantu bumva yuko bakeneye kuvugwa shero prive. Je namye mvuga ahantu hose baragenda baraja muri jibiba bavuze baba kumadialize, kuma hepatite C, kuri izi ndwara zikomakomeye, kuri kanseri.
nta kibazo niba bavura nk'uko bavura muri mituweli. Jewe barambaye umuntu yatutse mituweli, yatuka mituweli cyane, hanyuma ararwaye indwara ikomakomeye cyane rwose, hamwe ategerezwa gutakambira mituweli yuko imworohereza. Kumaje umuntu yahavuye apfa, sivyo twari twifuza, nubwo nubwira tubabwire mituweli uzakomenya akamaro kayo iyo wakuzuriyeko. Twaragize amanama turi kumwe n'umuganga n'umuntu, twatumiye amakategori yose abaserukira mituweli mu kwezi kwa kabiri. Haza umusirikare niwe yarahugutse aravuga ati ngira ndababwire je ndi kumadiyarizi sinzotuka mituweli, ati kuko mituweli ndazi ikimaze. Iyo uri mu bitaro ntushobora gutuka mituweli, iyo urwaye komakomeye ntushobora gutuka mituweli. Mituweli asetara irafise ingorane zayo, twebwe turabarengana ukuntu tubona imbere. Enda muravuga ababatunganiriza bikeye ko babahindurire, mugo nta kizosubira ishyirahamwe rya leta mu kuvuza. Mu bihugu byo hanze nta mashyirahamwe arenga 3 avuza, ayo y'abaprive aja muri complementaire. Nobabwira yuko nejo niko bizoba bigenda, kuko ijya article 55 de la Constitution ivuga yuko umurundi wese afite uburenganzira bwo kwivuza. Ntabwo ari icibiraba, ntabwo ari asikomiraba, ntabwo ari n'impote kera ishyirahamwe biraba, irabishyirahamwe rya leta. Kuko wewe mu gihe abikora nk'urudandazwa, ejo asanzwe urudandazwa rutakimwungukira, arashobora kugara akadandaza isima, akadandaza amabati, akadandaza ibiharage. Ariko twebwe nka mituweli kiretse leta ihinduye intumbero, tuzoguma dukorera leta kandi turaba ingene tworohereza abanywanyi mu gihugu kugira ngo bene gihugu bavuzwe neza. Ubu noneho code ya protection sociale irugurura imiryango ku bandi bose atari abakozi ba leta. Ndababwiye yuko ejo niwo muzobona bariko baratwitura babinezererewe, abandi batarabitahura. Iyo abantu bariko barakora nabi, nimufate ngo ico kintu ntikikenewe. Ico kintu si ukuvuga ko kiba gikenewe, ahubwo raba ingene kinagurwa kugira ngo gikore neza. Nagira ndababwire yuko mu minsi izoza narirya code de protection sociale iguruye, ejo muzosanga amashirahamwe ya leta avuza ari nka rimwe canke kungura abiri, ntazoreka. Abo bandi bazokwira tuva muri complementaire. None ko twugururiye n'amashirahamwe yigenga, umuntu niyaza akabona yuko bitamuzimvye kuvuza muri mituweli, mwibaza yuko ari ishirahamwe azojana n'abakozi biwe, kuko umuntu w'umuprive we waraharura avuga ati simpomba. Icyo nagira ndababwire kandi nifuza yuko n'abaduserukira mu bigo bidutwara hariya hejuru bavyumve. Le plaidoyer qu'il faut faire, ce n'est pas de fermer les comptes de la mutuelle de la fonction publique. D'ailleurs, n'amategeko twe twarahejeje n'icitwa mutuelle de la fonction publique, ni mutuelle nationale du Burundi. Leta izoba ikoresha ishirahamwe ikontrola. Nayo kubijanye n'abifuza ko mituweli yoza irabaha imiti bita amaspecialité aho kubaha iyo bita amagenerike, Nosiate Sendazirasa akamenyesha ko iyo miti y'amagenerike ari myiza, ko hariho abihenda ngo bakoresha amaspecialité ariko atari vyo, aruko gusa iba ari imiti iba yajiva iburaya. Ishiramwe mituweli rigasaba leta ko yorikurako amakori ngo byofasha ko n'imiti izimbuka. Mu vyo ishiramwe mituweli ritegekanya gukora harimwo ukuzoshira amashami yaryo mu ntara mu ntumbero yo kwegera abanywanyi. Vuba ngo inomero 105 itariha igiye gutangura gukora kugira ngo abanywanyi bashikize akababakiye, bakazoronswa mbere n'ubutumwa bugufi kubijanye n'ingene iryo shirahamwe riba ririko rirakora n'ibindi. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Mutuelle aramenyesha ko mu ntumbero yo kwikingira ikiza coronavirus abantu bazoza baja ku bakomine canke amazone abegereye
aho buzuza impapuro kugira ngo baronke ikarata yo mu buryo bwa none ntibaze baraja ku cicaro c'iryo shirahamwe.